Rero ngira ndabikibashikiriza uno munsi ni Blaise le journaliste international emblématique aho no munsi tugiye kugaruka ku mubano uri hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na leta ya Cuba. Neza na neza rero inyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zikuyeho ubutegetsi bwa President Maduro wo muri Venezuela, ubu naho President Trump yagarutse kandi kuvyerekeye ivy'umubano wa leta zunze ubumwe za Amerika na leta ya Cuba. Ni inkuru dukesha bimwe mu binyamakuru bisanzwe bizwi cyane bikomeye nka The Wall Street Journal n'ibyo bitwa Reuters n'ibindi byinshi, aho bagumye bavuga yuko President wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump afise umugambi wo kwigarurira igihugu ca Cuba naco nkuko yagize Venezuela mu misi iheze. Ivyo rero ngo n'umugambi afise kandi ategerezwa gushira mu ngiro imbere yuko umwaka wa 2026 urangira. Ivyo rero twamenyesha ko Donald Trump ni hakimara umwaka umwe ku butegetsi muri leta zunze ubumwe za Amerika muri manda yigira kabiri, ariko gusa muri uwo mwaka umwe yamaze gukora amateka menshi, aho yakuyeho ubutegetsi bwa Nicolas Maduro muri Venezuela, yongera aho cankwe yenyegeza n'intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, yongera arangiza n'intambara iri hagati ya leta ya Israeli n'umugwi wahora ugwana nayo witwa Hamas. Ubu naho akaba ari mu kibazo gikomeye cyane n'igihugu ca Iran, ariko ibi vyose bikiyongera ko nuko ashaka kugura intara ya Greenland isanzwe ibarizwa mu bwami bwa Denmark. Ubu naho akaba yongeye kandi rero agaruka kuramwe mu majambo akomeye cyane avuga kuvyerekeye ivy'igihugu ca Cuba. Iki gihugu ca Cuba musanzwe muzi ko ari kimwe mu bihugu bitaje imbizi na leta zunze ubumwe za Amerika, mbere kuva mu myaka ya kera cyane yo mu 1870. Ibi vyose ni bimwe mu byo tuza kugaruka ko, ariko ico twabamenyesha coco nuko buriya Cuba ari igihugu cahoze ari inshuti na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko biza guhinduka mu 1959 ku butegetsi bwa Fidel Castro. Uno musi rero ubutegetsi bwo bitwa Miguel Diaz-Canel asanzwe ari watwara Cuba kuva muri 2001, ari we muntu ari mu mazi abira na President wa leta zunze ubumwe za Amerika, ariko wewe akaba yatanze umuburo cankwe ingabisha kuri leta zunze ubumwe za Amerika yuko wewe kumufata atari ibintu vyoroshe nkuko bagize Nicolas Maduro. Aha rero duhereye neza na neza ku ntango z'iki kiganiro, tubanze tugaruke kuri aya majambo avugwa yuko ubuyobozi bwa Trump muri Amerika bushaka kugerageza impinduka zikomeye ku butegetsi bwa Cuba, ico bitwa regime change, imbere yuko iyi 2026 turimwo irangira. Ibi rero ni bimwe mu vyemejwe n'umunyamabanga mukuru wa leta bitwa Marco Rubio, aho uwo Marco Rubio asanzwe ari umunyamerika mugabo afise inkomoko muri Cuba, aho abavyeyi bibo bahunze mu 1956 imbere yuko Fidel Castro afata ubutegetsi muri Cuba. Ibi vyose rero ni bimwe mu biriko biratuma leta zunze ubumwe za Amerika zivugisha benshi, bivanye nuko urubuga Trump yakunda kwandikako gwitwa Truth Social yanditse yuko uwo Marco Rubio ari wabereye gutwara iyi leta ya Cuba. Ibi vyose rero buriya uwo mugabo wa Amerika abantu benshi bamuzi barazi yuko atigera kina mu majambo bari karavuga, kubera bivuga nko gutera inkuru ariko bikarangira bibaye impamo. Ibi vyose rero ni bimwe mu bintu vyagiye biribazwa ko ubu Diaz-Canel asanzwe atwara Cuba akaguma abona yuko ibintu bikomeye. Tubanze rero tugaruke neza na neza, mbega kugira ngo Cuba yisange mu mazi abira na leta zunze ubumwe za Amerika uno munsi basange bariko barahangana vyavuye. Aha twabamenyesha yuko mu myaka y'imbere yo mu 1898 gushika mu 1958 Amerika na Cuba zari inshuti zakadasohoka, kuko twibutsa yuko Cuba ni kimwe mu bihugu biri muri Amerika y'amajepfo, no kuvuga kiri musi ya Amerika mugabo bikaba ibihugu biri hagati muri Oceania, cyane cyane ko ari n'amazinga ari mu bihugu byo muri Amerika Latine. Aha rero ico twabamenyesha nuko iyi Cuba yakoronijwe na Espagne, aho yayikolonije kuva mu mwaka wa 1898 barabandanya, aho Cuba yagiye kwikukira neza na neza mu 1902. Iki gihe rero yaciba inshuti ikomeye cyane ya leta zunze ubumwe za Amerika, mbere aho Amerika yarafise n'amasosiyete menshi y'ubudandaji hamwe n'abasirikare bayo bakorera imirimo yabo muri Cuba. Iki gihe kandi twibutsa yuko Amerika yari ifiseyo inganda nyinshi z'isukari, hakabayo n'amahoteli n'amabanke vyinshi vyayo muri Cuba, ariko rero aha vyaje vyose guhinduka mu mwaka wa 1959 neza na neza ku butegetsi bwa Fidel Castro. Ubu Fidel Castro ni umwe mu bantu bafashe ubutegetsi bigoranye muri Cuba, aho twobabwira ko mbere yari kumwe n'ubwo bitwa
Ernesto Che Guevara. Abantu benshi baramuzi, bakunda kumubona yambagwa ku mpuzu, abandi bakamumanika ku miduga yabo, aho bamwitwa yuko yari ngwanyi neza na neza, aho benshi banamukundira umusanzu we canke umusada yatanga mu vyerekeye ivyo kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye, aho mbere twovuga yuko mu bihe vyabamo butu yaje no kugwana muri Kongo. Aba rero bagwana bose ari Fidel Castro na murumuna we yitwa Raul Castro, n'uwundi uwo twari tubabwiye yitwa Che Guevara, bose bagwana kugira ngo bakureho ubutegetsi bwo bitwa Fulgencio Batista. Ubu nawe yarasanzwe ari umwe mu baprezida bashizweho na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo babone amatungo ya Cuba uko bayigarurira. Aha rero twobibutsa yuko Cuba cari kimwe mu bihugu mbere bitunze na petroli nyinshi n'ibikaju vyinshi bikorwa mu isukari. Ibi byose rero ni bimwe mu vyimburwa Amerika ifise amapare itwarako na Cuba ikagira yitwarako. Ariko Fidel Castro amaze gufata igihugu, vyose aya masosiyete yaciye ayegurira leta, abanyamerika arabirukana ahubwo atangura kwegera ico bitwa ubumwe bw'abasovieti yo bitwa irisese ya kera. Ibi rero vyagiye kuba bibi hagati y'umwaka w'igihumbi majana 961 n'umwaka w'igihumbi majana 962, aho Amerika yaciye umubano neza na neza na leta ya Cuba mu vya diplomasi. Aha rero twonabibutsa yuko Amerika yagerageje no gukuraho ubutegetsi bwa Fidel Castro mu kizwi nka Bay of Pigs, aho hari abanyamerika bari baba muri Amerika mugabo bakaba bari abanyakiba bahunze, bagerageje kwishira hamwe barema umutwe w'abagwanyi baje hamwe kugira ngo baje gukuraho ubutegetsi bwa Fidel Castro. Aba rero barakubitiwe ahantu hitwa mu kigobe c'ingurube, aho bitwa muri Bay of Pigs, barashaya gushika yaho n'umunyamerika no yiyumvire gusotora ubutegetsi bwa Cuba agendamwo buke buke, bivanye nuko hari utuntu twishi usanga bigorana ko ingabo za Cuba zitahugwamwo, bivanye nuko bafise iperereza rikomeye cyane, na cyane benshi mu bantu mukurikirana ibintu vy'amagitualité internationale mwumvise yuko ejo bundi kwikugwaho rya President Maduro muri Venezuela, abanyakiba benshi aribo bahapfiriye. Benshi bakibaza ati vyagenze gute kugira leta zunze ubumwe za Amerika zitera igihugu ca Venezuela mugaha gapfa abanyakiba. Buriya nuko bari bafisanzwe Cuba na Venezuela bafitanye ubufatanye mu vya gisirikare no mu vy'ubukungu, bivanye nuko iki gihugu kuva ku butegetsi bwa Fidel Castro ni kimwe mu bihugu vyafatiwe ingingo nyinshi na leta zunze ubumwe za Amerika, harimo ibihano mu vy'ubukungu, mu vy'ubucuruzi n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ibi rero bimaze kuba bibuku, ishaciye gikurikirana igiki, leta ya Cuba yaciye yishigikiriza ubumwe bw'abasovieti, aho nabwo aho busenyukiye mu 1991. Cuba yaciye ihura n'ibibazo vy'imbere mu gihugu, bivanye nuko ibintu vyose yari yiteze kuri leta zunze ubumwe z'abasoviete vyaciye vyanka, ica yegereza Venezuela kugira ngo iziragura amavuta na petrole vya Venezuela. Ubu rero kuva aho bakuriyeho ubutegetsi bwa Nicolas Maduro, iyo petrole yahora iva muri Venezuela be n'amavuta bikagurishirizwa muri Amerika. Muri Cuba haci haba nk'ahantu menga habaye crise economique, bituma abanyakiba today baguma mu mabarabara kugira ngo bigaragaze bayerekane ko ubutunzi bwabo batabwishimiye hamwe n'ubutegetsi ko bwohindurwa. Mugabo ubu President Kanere akaguma yibutsa abanyakiba yuko badakwiye gushigikira leta zunze ubumwe za Amerika kubera ko atakindi zishaka atari kugira Cuba nkuko bagize Venezuela, ariko ibi kubwabo ngo bikaba bitazokunda. Ibi rero vyose ni bimwe biriko biratuma leta ya Cuba ija mu mazi abira bivuye kuri iba. Hare twobayibutsa yuko nkuko twari twabibabwiye mu mwaka w'igihumbi majana 962 habaye ico bitwa Cuban Missiles Crisis. Ibi ni bimwe mu vyari ngira ngo abasomye amateka barumvise ico bitwa guerre froide yari hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'abambari babo cankwe abariye babo hamwe na leta zunze ubumwe z'abasoviete, aho bagiye mu co bitwa intambara y'ubukonje. Iki rero ni kimwe mu vyatumye iyi Cuba, na cyane ko yari milieu strategique ku banyamerika no kubanya no ku Barusiya ho kwifashisha mu guhangana. Iki gihe Abarusiya bakiriye amakuru yuko Amerika yahaye ibisasu kirimbuzi abahariya kwa Recep Tayyip Erdogan muri Turukiya, nabo baca bajana kwa Fidel Castro amamisire avuga kuvyerekeye ibisasu kirimbuzi, aho bamaze kuyashingayo muri La Havane muri Cuba. Nabo abanyamerika baca batangura ibiganiro kubera bari bazi yuko igihugu gitunze ibisasu kirimbuzi atari gupfa kwifatira kushatse. Bamaze kuvyumva uko ico bakoze hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'abambari bayo, bagiye mu biganiro na leta zunze ubumwe z'abasoviete kugira ngo barabukuntu bokuraho ivyo bisasu kirimbuzi. Bararavye barabiganira
bamaze kubiganira kugera kure bararemeranye yuko bisasu kirimbuzi leta zunze ubumwe za Amerika zatanze muri Turukiye baza kubikurayo hama leta zunze ubumwe z'abasoviete nazo zigakura ibisasu zari zashinze muri Cuba. Ibi vyose rero ni bimwe mu bintu vyari vyatumye iyi Cuba ija mu majwi yuko iri muri bimwe mu bihugu bibangamiye leta zunze ubumwe za Amerika na cane ko bari baturanye hafi. Ikindi twabibutsa nuko uwatwari Cuba ico gihe ariwe Fidel Castro yagerageje kwicwa inshuro zirenga 660 n'izindi bikanka bivanye nuko yari umuntu yari yaripanze ku mpande zose na cane ko yabanje gukomeza iperereza giwe kugira ngo ashobore guhangana neza na leta zunze ubumwe z'abasoviete kandi na leta zunze ubumwe za Amerika. Aha rero ico twabamenyesha kandi nuko kuva muri ico gihe kugera mu 1991 habaye ibihano bikomeye cyane kuri Cuba na cane ko vyagiye gukomera aho leta zunze ubumwe z'abasoviete zisenyukiye mu mwaka wa 1991 aho bo Cuba yari yishimikije bakaza gusenyuka. Ikindi kandi twababwira nuko haciye haba ibibazo by'ubukungu muri Cuba kubera kaho yasumira hari hasenyutse ambargo zose Amerika yari yarafatiye Cuba bica biba biguyemwe amazi. Ikindi kandi twabamenyesha nuko umubano wa Cuba na Amerika wagiye kumera nk'usubirwamo neza na neza mu mwaka wa 2014 gushika mu 2016 ku ntwaro ya Barack Obama. Ubu rero Barack Obama yarabonye yuko Cuba batoyishobora mu nguvu ahitamwe kuja mu nzira ya diplomasi. Iki gihe Cuba yarafunguye ambasade yayo muri Amerika nayo irasubira gufungura ambasade yayo muri Cuba bamera nk'abanoza umubano mugabo ibihano vy'ubukungu ntivyahava inyuma y'imyaka 50 yari iheze aba bagabo bose uko batwara ibihugu ko ari bibiri badacana uwaka. Ibi rero vyaragiye aho muri 2017 gushika mu 2020 ku ntwaro ya Trump agishika ku butegetsi yaciye agarukana ibindi bihano bikomeye kuri Cuba na cane umugabo ko beshi bamuzi nk'umu economiste asanzwe ari wa muntu ku bintu vy'ubukungu wotuma umwica. Ibi rero Trump yasubiye gukaza ibihano aho ingendo z'ubudandaji n'ibindi vyinshi Amerika na Cuba Obama yari yaravuguruye vyose yongeye kuvyugara. Cuba rero icitangura gushinjwa guhungabanya umutekano no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo abantu beshi bazi manda za Trump zaragiye ziravuga ibi mu bihugu vyinshi bitandukanye aho mu nkuru twamye dusomana kare yamye yabivuga abigaruka ko ku binyamakuru bitandukanye aho yavugiye yuko no muri Afrika hari ibihugu bimwe nyuma yo gukemura ikibazo ca Greenland n'icya Iran n'icya Cuba azocaza muri Afrika y'ubuseruko naho kwikemurira ibindi bibazo ngo vy'ibihugu bitagiramo demokrasi. Ikindi twamenyesha nuko kuva muri 2020 gushika muri 2024 ku butegetsi bwa Joe Biden yatwaye leta zunze ubumwe za Amerika barameze nk'aborosha ibihano hagati ya Cuba na leta zunze ubumwe za Amerika mugabo ibi vyose bibi vy'ubusa kubera ibihano bikuru vyanzingamitse Cuba ntivyigeze bihava. Mu majambo make twovuga yuko umubano wa Amerika na leta za Cuba atari mubi cyane imbere y'umwaka wa 1990 ariko inyuma yaho biza kugorana cyane bivanye n'ubutegetsi bwa Fidel Castro. Aha rero tuvuge duti eske rero leta ya Cuba uno munsi bayishaka kwiki abanyamerika. Ahakuru ikintu abanyamerika bashaka kuri leta ya Cuba nuko babona arico gihugu gusa kigicuditse na leta zunze ubumwe z'abasoviete aribwo Burusiya bw'uyu munsi hamwe n'abashinwa. Ibi navyo bikaba bitera uruhagarara muri Amerika y'amajepfo canke Amerika Latine bivanye nuko buriyo ushaka guhuza n'abanyamerika uca umubano na leta izikwari zibiri hagati y'abashinwa n'abarusiya kugira ngo ushobore kwigengesera kuri leta ya Amerika. Ibi kandi bikavugwa nuko Cuba ishobora kuba ifise ibirindiro vyinshi Rusiya canke abashinwa baje gushinga yo kugira ngo barabukuntu bo kwikomeza mu vya gisirikare navyo mu kwegereza ibirindiro vyabo leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi rero rikakaba ari nko gukoza hagati mu jisho rya leta zunze ubumwe za Amerika na cane yuko ushaka guhangana na leta zunze ubumwe za Amerika wegereza ibigwanisho vyawe hagati y'igihugu impande y'igihugu cabo. Iki rero ahantu twokura icigwa ni hamwe. Uno musi twarabonye ubutegetsi bwa Maduro busenyuka leta zunze ubumwe z'abasoviete aribwo Burusiya bwo no munsi burorera busenyuka abashinwa barorera babose bakaba ari bamwe mu bafatanya bikorwa bari bakomeye ku butegetsi bwa Nicolas Maduro. Ibi rero twoca twibaza eski
bamaze kubona ko inshuti yabo ikuye ku butegetsi badatabaye nta mpungenge bafise yuko n'ibindi bihugu vyari bibafitiye confiance bizoyitakaza kubera ko n'ubutewe badatabara eske mu masomo canke mu vyo boba barabonye kwa Nicolas Maduro nta masomo baba barahakuye kugira ngo Cuba nayo ko ari cyo gihugu bari basigaranye muri Amerika Latine kibayoboka baraba ukuntu bocigarurira ibi byose n'ibibazo tuzogenda turabira hamwe mu gukurikirana ibiganiro biri hagati ya leta ya Cuba na leta zunze ubumwe za Amerika ariko ikindi twibutsa nuko ubu president wa Cuba Canel Diaz yavuze yuko atabiganiro vyo kumugaragaro biriko biraba hagati ya leta yiwe na leta zunze ubumwe za Amerika na cyane cyane ko yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika atazigera zemera ko umutungo wa Cuba bawigarurira ibi rero twibutsa yuko ibihugu vyo muri Amerika Latine nka Cuba na Venezuela nivyo vyari inshuti mugurumva no musi ko bakuyeho ubutegetsi bwa Nicolas Maduro ni bimwe mu vyerekana yuko leta zunze ubumwe za Amerika atari abantu bo gukinisha ivyo bavuze bashobora kuvyishirira mu ngiro anytime babikeneye ikindi kandi twoyibutsa nuko ubutegetsi bwa Trump buriko buragerageza hirya no hino kurema abansi benshi no kugira inshuti nyinshi zibakunda ku nguvu ku nkoni aho twabamenyesha yuko uno musi hari nihangana rikomeye hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na leta ya Iran ikindi kandi twabamenyesha nuko uno musi leta zunze ubumwe za Amerika zisanzwe zifitaniye ikibazo n'abanyaburayi kandi basangiye n'umuryango wa OTAN aho ishaka ko gutwara igihugu ca Greenland gisanzwe kibarizwa mu bwami bwa Denmark ikindi bikibazo kandi kikihari nuko muri Venezuela inyuma yo gukuraho ubutegetsi bwa Nicolas Maduro havutse imigwi myinshi y'abatera bwoba bashigikiye leta ya Maduro uno musi bakaba bariko bahiga abanyamerika ku nguvu ku nkoni aho umunyamerika wese ari muri Cuba uno musi ari karahigwa buhongwe ibi byose ni bimwe mu byo tuzogenda turagaruka ko kugira ngo twagure ibiganiro vyacu tubashikiriza ku makuru avugwa ku isi nizera yuko iki kiganiro cari kimwe mu biganiro biryoshe ku bantu bakunda ivy'amateka